Nitwa Manirakiza Mark, nkaba mvuka mu ntara Rutana, nkaba nize amashuri mato mato, niga nayisumbuye na kaminuza. Yego. Uri mu bantu bakozwe n'ubwimo cancan mu 2015, sinzi ko imbere hari ivyagushikiye imbere yo 2015 muri zinjyane zabaye haba 2023 haba. Yego, jewe nta kintu cigeze kinshikira muri 2015 ho nagize ingorane. Yego. Byagenze gute? Nkunda kubwira abantu kenshi yuko muri 2015 imyaka nabayeho navutse 84, nkunda kubwira abantu yuko uyu mwaka wa 2015 ntazawubara mu myaka navukiyemo, nzanawukuramo. Impamvu ndabibabwiye nuko muri 2015 nico gihe narinze ubwenge, nico gihe nabonye ibintu bibi ntazigira nibagirwa. Yego. Byagenze gute? Byatanguye gute? Muri itariki 17 z'ukwezi kw'icenda muri 2015 ni muri yatangiye kugira ibibazo. Ico gihe nazinse mu gatondo ngiye kuri lycée municipale Gikungu, ngiye kuraba directeur wa lycée municipale Gikungu, hanyuma nkija gukorera ntabwo nari ndahakorera, nari ngiye nyene twe dufitaniye ico gihe ico tuvugana n'uwo directeur. Yego, ngenda ngiye kumuraba, hanyuma maze ntambutse ntahangwa niho haje imodoka yo muri api, hanyuma imaze kuhaza nkitambuka barahagaze, hanyuma baramfata. Bamaze kumfata sinandi sho nagirizwa, barantwara iyo bakora muri mu Ngagara, bahitaho ni mu biti. Hanyuma maze kuhagera baranyururutsa, ndibuka sinzigira nibagirwa umukobwa namwumvise nyuma yuko yari umupolisi kazi ava mu ntara y'Ibitoki, niwe yatanguye kunyakira ankubita, arankubita aramboreza igufa cyane gose ntazi ikindi ko ndazira. Mu nyuma abapolisi bari kumwe, nkumva ariko baraganira bavuga ngo uyu muntu tumutware muri disi ico gihe hariho documentation byari ibintu bibi ico gihe cyane gose. Umva no kuvuga ngo bari bantwaye kugira birangiye ivy'iwanje. Noneho maze kuguma ngaho kubita kwagiriza iki? Nta kintu yari bigira mbwira na gitoyi, maze kuruka imodoka hari yarankubita gusa. Hanyuma bamaze kunkubita mu nyuma nibwo uwo mukuru yankubitisha, yarafise agatiyo ka en plastique, niko yankubitisha, arankubita. Ubwo mu nyuma haza umupolisi aramubwira ngo reka tumutware hahandi. Bamaze kuntwara bantwara mu kumba gatoyi, bigaragara yuko ata muntu numwe yagafungirwamwo. Icagiye kuntangaza kuri mire yako kumba hari handitse ngo mama ngurambabarira ivyo nakoze byose, byandikishwe n'ikara. Ndabona ko arakumba gatoyi, ndavuga nti kano kumba ntabwo agafungiramo umuntu, ubu n'ubundi nanje nje gupfa. Ndakagumamwo, nibwo mu nyuma haciye umwanya mutoyi baza kunkurayo, bantwara ku shefu wabo umupolisi, araza aranyakira. Ahantu nicaye yari intebe nkaziya zo muri sando kwa file zimwe zizunguruka gutya. Ndicara muri disi canke mu no, nari nkiri mu Ngagara muri api. Aho hantu nari nicaye iyo ntebe izunguruka gutya, hari inkoho zibiri zindabako gutya. No kuvuga iyo ntebe yari hagati y'izo nkoho zibiri. Hanyuma ico ikintu yambajije mu utwara igipolisi yarambwiye ngo dufise amakuru yuko nguri mu bantu baraye barashe kumutangaside kuko abasatsi hajya abanyeshuri bari muri kaminuza, ngo naraye ndashe muri bo.
ndabwira nti nyakubahwa je ntavyo nigeze nkora ivyo bintu ndiko ndavyanka nkuko ndabwira nti ico gihe jewe ni muhamagare Katene Mawobori ni ahantu narindi mu kabare kiwe niho narindi ico gihe ntabwo jewe nigeze iyo saje ntabwo nari ndahari hanyuma uyo mupolisi arambwira ngo ufise nimero za Mawobori ndamubwira nti nimero za Mawobori ni mfise aga telefone gatoyi kari mu rugo niho nagasize mugabe ico gihe igihe navuga yuko kari mu rugo kwari kugira bambwire ngo ndonde zo nimero kugira ntange message aho mfungiwe ko namaze ko namaze kugeramiko hanyuma uwo mupolisi arambwira ngo ngo hamagara umuntu ari mu rugo ngo aguhe izo nimero tumuhamagare Mawobori nibwo nahamagara petit frère wanje ndamubwira nti bite ni umva ijambo nashaka gushikako ryari ryo kuvuga ahantu mfungiwe nje nafashwe ndi muri api aha mu Ngagara nkivuga iyo jambo muri api umupolisi umwate yari yaje anzanye ko ndiko minote yahisa nkubita ikofi ankubita urushi amaze kunkubita nta jambo narongeye kuvuga na rimwe yahisa nkura aho hantu ansubiza muri kakumba amaze gusubira muri ako kumba nibwo uyu mupolisi yafunga arasubira hariya rero kubera namaze kugira petit frère yuko aho mfungiwe yahise abwira grand frère no mu veterinaire avura inkiburinga yari afise abagenzi biwe baba generale avura inka ba polisi benshi cyane gusa batandukanye abwira muri bo arabwira ati petit frère wanje yafashwe kandi ahantu hari ni muri yapi mu Ngagara kandi amerewe nabi uyu mu generale nimba babitabaye se turu sinzi kuntu babita mu gipolisi hanyuma uwo mu generale niho yacatangura guhamagara muri api aravuga ati umuntu yitwa Manirakiza Marke nimwe mwamufashe ati turamufise arenga ngoke ngo mugumize ngaho ngo ndaje ngo ndamwibaritse bansubiza nundi nguma muri kagasho haciye iminota nk'itanu umupolisi acaraza mubwiza rero ngo tuvuye kugira amatohoza dusanga wowe uri mu bantu barashe kuko abasatsi ati rero ati utegeza gutanga ikintu kugira turonke tugutorokesha mugabo makuru yari yamaze kumenya yuko uyo mu generale ashobora ko yamaze guhamagara noneho baraza ndamubwira none se ko mwe mwamfatiye ibintu baramfatiye telefone ya Blackberry bamfatira n'amafaranga ibihumbi 138 ndabwira ntigenda mukuremwo 40 nuko ndasigaye ntabwo ari ayiwanje arambwira ngo turi batandatu ngo dutegerezwa gukuramwo amafaranga adukwiye bantegeka ngo ndabahe 60 ndabwira ntibasimba barira ndabahe 50 kwawe n'umwanya uri kuragenda kandi umujene yamaze kuvuga barayemera arambye ati ni wabona umuntu azakukubaza uze kumubwira ko amafaranga yose twakwatse twagusubije kwiye nta kibazo ko rugira ndokore ubuzima bwanje niho haheza kanya umujene yaraje baza kunkurayo ndi kominote umujene arambaza ikibazo ca mbere arambwira ngo ni witwa Manirakiza Marke ni jewe none se ngo ko numva wakwagiriza ibintu bikomeye ni warimwe muri ibyo bintu ndamubwira ni mon general je nta kintu na kimwe nagirizwa ntabwo nababwiye yuko jisho gihe nari kwa Mawobori Katene Mawobori ngoke ngo bagufitiye iki ngaho ntafitiye telefone n'amafaranga ngaho sinavuga umubare kuko natinya yuko baza kungirira nabi hanyuma ndagenda ndasinyira barabinsubitsa ashashira mu modoka ari yiwe ngishika turenganye bariyeri yababwiye ko agiye kugira amatoza yiwe mugo karugira nkize tugishika ku bariyeri nsanga grand frère wa mu veterinaire nsanga afise moto ya dete ni hari yantegereje nawe duhita turagenda turajana dushitse uyu muhanda uva kuri Prince Jashari uja mu bwiza utambuka kujya kabiri umujene asharambwira ngo wowe ngo ubu ntabwo wemerewe yuko uzosubira gutembera mu ibarabara uri umwe uzohora ugendana n'abandi cyangwa ugume mu rugo ati kuko ubu nagutwaye ejo niwahura n'undi muntu bazagufata uzagume mu rugo atahubwo ibyiza byakorohera ja mu ntara ubahunge nuko asubira mu Nyakabiga aho narindi hama maze gusubira mu Nyakabiga grand frère turi kumwe ndasubiyeyo ico gihe ndibuka sinigeze ja mu ntara kuko aho gukura ibi kuko nakora turaka tumwe narabyina
nari umuvyinnyi w'indirimbo wo muri mariage, navuga nti naja mu ntara nzabaho nabi, reka ngume ngaha n'ubundi. Ndaguma ngaho ni mu kw'icenda kwa 10 kuragera ukwa 11. None ivyo nivyo mu kw'icenda. Noneho igihe kindi cyo mu kwa 12 nico gihe navuze ntubwanje burarangiye. Ico gihe kuyagiye gihe nubuzi hari igihe utajayo ko naci biraka naja kwigisha ahantu nkagira coaching nagishe no kwise minsi pare Ngagara, hanyuma nara coachinga uturakanye dusanzwe n'utwo mu bari tubonetse. Ico gihe rero mu kwezi kwa 12 sinziganda wibagira uwo munsi hari tariki 10. Mugabe imbere y'izo tariki 10 twasangira inzoga n'abantu tuzinanye. Uwitwa Rishari yaba muri Nyakabiga ya gatatu kujya 11 niwe muntu twasangira tuvuye mu kuvyina izo ndimbo z'ikirundi. Noneho Rishari ntitwari tuzi ibingambi yiwe. Rishari tukicarana tukagira gute. Uwo munsi w'itariki 10 natsinze mu gatondo nja kubonana n'umuhungu yitwa Edi muri kaminuza y'u Burundi. Arambye ati tuje muri Deside ndakugurira agacupa, niho bakaguriye ico gihe. Twinjira nayo dusangira nanyo y'icupa rimwe, wamenga umutima nturi hamwe wiwanje. Ndamubwira nti rero reka suye mu Nyakabiga. Mugabe imbere kujayo nari nabonanye n'uwo muhungu Rishari, uwo muhungu Rishari ntazi imigambi yiwe. Arambye ngo gihe ningiye muri kaminuza y'u Burundi. Ngoke. None se ngugiye gukora yiki? Ndamubwira nti n'umuntu ngiye kuraba. Simenya makuru yiwe. Hanyuma numva ko turi muri Deside two turasangiye inzoga nawo bahungu niyo muhungu n'abandi dusanzeyo, niho navuga nanyo icupa rimwe ndavuga nti reka ntahe mu rugo. Nta mu rugo. Maze gutaha mu rugo nca hajya bitaha muri Fakagro byanzira ica muri rya shamba ishika kuri ya tele ya football. Abantu bari ko barakina hari saa 4 n'iminota mikeyi. Saa 4 zo mu gatondo. Abantu bari ko barakina umupira. Nibwo naca muri bya byanza abanyeshuri bacamo bagiye kurya bagira gute, ca muri cacanzo kimanukira kuri pave apana muri entrée ijya entrée. Nca mu kandi kayira gatoyi. Maze kuhagera nibwo nkitambuka ngize gutya. Imodoka yo muri documentation yaza ije nk'umuriro ishika aho hantu ngo faturya. Abantu bose bako barakina. Jiyo shangira reflex yo kuvuga ngo reka nsubire muri pavillon canke nje mu matrope ndabona kwihisha. Nirutse umunsi w'umuntu bamaze kugera, nirutse nubwo nzi kwiruka ntago byashobotse nahise ngwa mu kinogo. Ngiye mu kinogo hacabamo polisi munini akomeye yiyobanije mu maso. Acafata cross y'inkoho ayinkubita hano. Arayinkubita neza hashara byimba ubwenge buratakara byiwanje. Umaze gutakara ubwenge hanyuma uko bashikanye mu modokari ntago ndabizi nanje. Ninja mu modokari shitsemwo ndagenda. Shitse ndiko durira dodane. Nibwo nagize kugira ubwenge ndikanga nkuko. Ndavuga none se hano hantu ngeze ni hehe? Sanga mu muhogo wanje gutya banyambitse ajya sheni ya mitraillez bazinyambitse mu muhogo gutya uko. Mugabo umupolisi yashyize ku ikirenge gutya cibotine ariko arankandagira mwe naha gutya. Hanyuma maze kuhabona ndavuga nti sinzi yo ngiye. Nasuye gutora ubwenge ngeze muri documentation ndani. Maze kuhagera niho bankuramwo, maze kunkuramwo bashiza kwa chef de poste. Chef de poste arandeba mu maso gutya. Arambwira ngo we ko ndakuza ahantu ndakuzi hehe? Ndambwira nanje nabamenye ngunzi hehe? Ndakuzi muri yapi mu Ngagara. None se ngo no musi naho bagufatiye iki? Ni je ntaco nzi ico bamfatiye na kimwe. Nubundi bankuye muri kaminuza y'u Burundi baramfata. Ngwe okay. Niko ndabwiye jambo umupolisi anzanye angana gutya. Ahita avuga ngo nyakwa chef de poste ngo uyu muntu mwamuhejeje ngo tuje kumubatiza. Terme yo kubatiza nta narinzi jewe ngo baje kumbatiza. Chef de poste aranda mu maso ngoke ngo je narangije ivyanje. Ntari njambo bari bantwaye identité bantwa na ceinture yonyene. Baba ibitsi bindi bari babintwaye bakimfata. Bagiye kumbatiza. Ngezeyo
hari ikibuga kinini kitari gito bagushiraho. Ico gihe niho naboneye yuko abantu b'inyamaswa. Narashitseho maze gushikaho kandi buri mu polisi wese muri documentation abafise ikintu ajejwe. Documentation y'imbere ya Cathédrale Regina Mundi iyo uri kuraca ku Musaga. Mu polisi wese abafise ikintu ajejwe nta muntu yitamwo. Ari ujeje gukubita, ari ujeje torotire zindi, aho ujeje ibindi bintu bose aba babipanze. Nahageze ndumwe. Umupolisi yanyakiriye yafashe tiyo y'amazi y'icuma. Agatiyo k'amazi gatoye k'icuma niko yankubitishije. Arankubita atareba hakubita umuntu aza gupfa n'ubundi nta mbabazi bamugirira. Arankubita nibwo yankubise hano mu mugongo numva haracitse. Hamaze gucika numva ubuzima bwanje burarangiye. Mera gutya. Ntakaza ubwenge, maze gutakaza ubwenge arankubita aramba bikwiye. Amaze kurangiza haca haza umuntu hano ndafise inkovu hano ndafise inkovu. Reba hano hari umubiri utazopfa wibagiranywe hano sinzi ko habona no ngaha. Bazanye ikintu bita umuseno bita papier meri kimwe bakubisha imbaho gutya. Barakizana bamaze kukizana arafyatura neza urukuba ruravako. Rumaze kuvako arandeka. Amaze kundeka nibwo haciye haza umupolisi ntazi yavuye. Umupolisi sinzi ganda nimwibagirwa umupolisi. N'ubu ndamubona mu maso yanje. Umupolisi acaraza amaze kuhaza azane gatambara gatoyi. Idia impema za gisirikare. Arakazana kariko amavuta ntaza amavuta yariyo mugabo kabombye kariko umunyu. Araza afata barankura impuzu zose barazinkura. Bamaze kuzinkura afata kagatambara ashira kuri testicule sinzi ko nakivuga mu testicule. Araza arahakuba neza arakuba. Maze kuhakuba ndumva ko bwaje burangiye kuko nabona ko rushato rugiye kuvako. Arandeka nawe yamaze kubikora byose arandeka. Amaze kundeka nicenga mugabo sindi byo ndimwo na bimwe. Niho mwanicaye ora yitere nicaye ko yari inkiyi. Nkuko navuga nko ku metero 300 nibwo nabona umupolisi ari karaza afite agashoka mu minwe. Agashoka akazana akafise mu minwe aha yambariyeho akantu kameze nk'agahiri. Si abazi abafite imishatsi mikeyi hari agasokozo bita agakwarukwaru aho gahiri niko kari kameze. Akambariye ko kuri sentire hano nagashoka mu minwe. Je ndabona ko ari karaza mugabo nari namaze gutubwenge nta bwenge nari nkigira ico gihe. Ndaguma nicenga ndategereza ndamura ari karaza nkuko. Nico gituma ndakubwira yuko buri mu polisi wese afite icajejwe muri documentation. Nta muntu yitamwe. Araza ndiko ndamuraba. Ageze nko ku metero 100 niho haje imodokari pick up yo muri documentation yibiyo bifunganye iri filme. Iraza imaze kuhagera sanga harimo abahungu bane. Abo bahungu bane babiri bari bababoshe. Bashika kuri ca kibuga koje nahageze kera barahashika. Bamaze kuhagera kintu cakozwe n'igiki wa wundi nawe yakomeje aza. Umwe afise agashoka mu minwe. Araza. Amaze kuhagera nta jambo babajije. Mugwa ari Imana ikiraca ibyanzo ku muntu ivuga ati umunsi nturagera. Akihagera umupolisi afise agashoka. Yahise afata muri abo bahungu bari babohanye babiri gutya. Uwa mbere bazi no kwica bamaze kuvyiga yakubise agashoka hano nakandi hano. Umuhungu baraguye hasi. Nuwa kabiri yamugize uko nyina kubita ngaha agashoka. Abo bahungu umuntu nashoye kumenya numwe wenyene. Umuhungu umwe nyene wamenamenye. Iyo muhungu yitwa Jamari yego. Igiki ntagyonzi. Niwe nashoye kumenya wenyene. Mbo je babazanye bansanga indani. Babagiza yuko ngo baturiye imodokari ya mustantire wa commune Itora. Ngo niwe bayituriye. Commune Mugamba. Babazana babagize ico caha.
bamaze kubazana umva ko wa mbere bamwishe n'uwa kabiri baramwishe bageze kuwa gatatu ijambo yapfuye yavuze yarababwiye ngo ndabasavye ngo mumpamagarire mama ngo mubwire ko mpfuye iryo jambo ryo yaherukiye ko kuvuga bahita bamurangiza nawe baramwica bamwishe uko nyine bamukuza gashoka ngaha mu mutwe aha mugakomokomo no ngaha mu nawe bamwishe nk'abandi uwa gatatu ariwe namenye wo Jamari niwe nashaka gutanga ko ikindi kintu kindi ko mu nyuma nagiye kumenya makuru yiwe nkirimwe indani noneho uyo muhungu amakuru nuko yapfuye nyuma yiwanje ko iryo joro bari bashaka ngo aze kutwishira hamwe mugabo jewe ko vyagenze uwo munsi ntwari bwakere mugwi uwo muhungu bamwishe uwo munsi jewe ukuntu byangenze gutyo ico genda dusigaye ngaho baki agisigaye wa nyuma haraje umupolisi amucumita mw'imbugita gutya hano hano amaze kumwiza mw'imbugita telefone ziba ziravuze zimaze kuvuga izo telefone baca baza biruka babwira ngo abajene bo mu gisagara ca Bujumbura ngo bamaza abapolisi ngo muje gutabara bose binjiye rimwe na wa mupolisi ariko atwica nawe yagiye atwaye ibigwanisho byose niba yishize mu modokari ntabwo mbizi nawe nyene abitwara byose barasohoka dusigana n'umupolisi nashoye kumenya izina yitwa Gwasa niwe yasigaye atubwira ngo muri byo muri ko murakora ngo muri quartier ngo namwe iby'iwanyu murayibona ni mugoroba okay twe nta sinari nkigira ubwoba navuga n'ubu namaze gupfa hanyuma turaguma ngaho ariko arabivuga ibyo bintu hacaza umupolisi yambaye tashi yambaye ibutura niwe mu buzima bwanjye ntazigira nibagirwa yambaye ibutura ya tashi araza asangaho umwe wita Gwasa tukiri hahandi n'imivyimba ikiri harya yaba abantu bishe turi kumwe ku metero nka zibiri noneho aradusangaho amaze kudusangaho araza ikintu yakoze kuri jewe yankubise ikofe yo ngaha gutya arankubita ngo haguruka ndamubwira nti nyakubaha fandi ntabwo nshobora guhaguruka bamvunaguye ahita aramfata arankiriza ndamushako ikiganza gutya arantwara wa wundi bashira mwicu imbugita iracamurimwo imusigayemwo ndamusigaho nyene turagiye tumaze kugatugeza imbere aho wa mupolisi wundi asigaye harya tumva arambwira mva ati wari gupfa wamaze gupfa ati ngiye ukoreye ibintu bibiri ni wapfa ntuzumpanira icaha ni wakira uzunyibuke niyo majambo yambwiye yonyine turagiye anyifatikije ati kandi umuntu azaguhamagara mwijoro ahantu ngiye gushira ntunze kumwitaba ati kuko hano niba guhamagara mwijoro barakwica bagusohoye uje kwicwa kuko ico gihe kujya mumenya abamizirima iyo bavyutse saa munani z'ubuca umva abantu bakomye induru baje kubita ikintu babishe ari byo mwumva ngo bataye basokaye imivyimba bakaje kwita mu makartier bakagira gute zasokaye masaha hanyuma jewe ndavuga nti ashaka ko karambesha noneho ntaco nari kugira ndaguma ngaho arantwara acagenda afungura umuryango amaze gufungura nsanga harimo abazungu bonyene aribo baribonye atamwirabure numwe w'umurundi arimo hanyuma ahita arambwira ati we ni winjire harya umuntu azaguhamagara unume aho bazungu nagiye kumenya nyuma yuko ngo bagirizwa ibitero by'abihevyi babafatiye mu Kajaga bavuye mu Bangladesh noneho ndinjira indani nta mbaraga nari ngifise nari nuzuye ibisebe ndagenda negamira ku gihome nkuku abazungu bamenye bakarira mugabo ntabwo twashaka guhuza mu rurimi nta nicongereza bavuga indimi zitandukanye zabo ndaguma ngaho ari banantunze imyaka yose nahabaye kuko igihe cyose nahabaye narya ibyo kujya basigaje ndicaramwo ndaguma ngaho uko yabivuze uwo mupolisi saa 4 zo mwijoro niho dokoro w'ikambi yahera ku muryango wa mbere umuryango kuno hameze muri documentation hari akajyango karimo twari yeje ka toilette keza karimo n'amakaro aho kajyango ni kuba kwinjizamwo kugira urindiriremwo isaho za gupfirako
iyo bakwinjije aho hantu nta kindi uri kurabaza kindi nakaryango gatoyi noneho haca hakurikira umuryango wa mbere wa kabiri na mu wa gatatu umudokoro w'ikambi ico gihe saa yine araza arahamagara twari abahungu batandatu harimwo abo nibuka amazina yari Jeman yakiza Marke hakaba n'uwitwa Damascene bamuvuze kenshi yuko ngo yagiye Tanzania agiye kugura ibigwanisho uyu yari umunyamakamba nawe yari arimwo hanyuma hakabamwo n'uwitwa Auguste nzimwe batatu nta bandi nariko duba ko nta bwinge nari mfise araza arahamagara je nagira kane arahamagara nanje agahamaka mu muryango wa mbere ati uwiyumvisemo agasohoka utiyumvisemo akagumamo arabandanya ageze ku muryango wa gatatu yibuka yuko aho hantu hari abazungu bonyene arahasimba amasaha ariko aragenda umva arahasimbye agiye mu wundi busho bundi mu Barundi waburakeye abishwe babaye abo abasohotse n'uwo Damascene bariko barahamagara yaritavye nawe nibaze ko nubwo ntayibonye nibaze ko nawe nyine bamwishe kuko uwo basohoye kwari kumutwa muri cacumba hamara kagahungu koko niko kapfuye mbere kuko bagahamagaye mbere bari bamaze kugatwarayo niyo makuru nameze kumenya nyuma yaho tugiye muri dushe yuko umuhungu wahise bamushira muri kakumba umwe twari kumwe hanyuma mu nyuma nibwo buhaburakeye abishwe bararangiye ziba itariki 11 aribwo bavuze leta y'u Burundi yavuze ngo amakambi yatewe n'abajene ico gihe nari maze umunsi ndimwo ico gihe rero ntabwo twe basuye kutwirukaho baciye bagenda kuja gufata abantu mu makarti uwo munsi wa 11 ndibuka ko Kazungu yambaye ibutura ya jeans yambani n'agakofera ka mizirima yaje ari warongo y'abantu bishe nabi rubozo aho bamenye imitwe bamenye amatako hano umuhungu umunyarutana yitwa Gasore aba ahantu bita mu mikurira nawe yaje bamumenya amaguru yose amakwisi yose bayamenye twe twarabira mu kiyo kiri filme nkuku tukababona Kazungu ari imbere yabo barabazana abo bantu baraminjizamo ndavuga ntiyo burya nimba nzi yuko nari nzi yuko aje mfuye jenyene n'ubundi nabandi bapfuye nababona nkuko turakuma ngaho aribo bica ico gihe twe baratwibagiye ngaho hose baramwica umuntu wese aza muri documentation hamaze iminsi baramwica mbo harimo abantu bicwa nabandi wumva barekuwe mu geco gihe abarekugwa ndabavuga abarekugwa kuko wabona hari ibintu by'amoko harekugwa abantu b'abahutu niwe barekura bonyene wabona nk'uwo munsi upfunganye n'umuhutu ukabona baje kumukurayo ukumva baramukuyeyo yaragiye ntabwo babica bose ahubwo baza bafise n'amazina avuye mu makarti uvuyemo ico gihe rero bica abatutsi nta muhutu nigeze mbona basohora cyangwa bagire niyo tugiye muri dushe warabona ko ari ubwoko bumwe baproteja n'ubundi bahohotera nuko rero ico gihe Kazungu arabarongora barabazina nibo bicwa ico gihe twe twumva induru buri gihe nsubi nyuma gatoyi hari n'ikizu kinini ico kizu kinini nta matara cari kirimwo bashiramwe abantu niho baja kubicira rero cari munsi ya iyo tele yo kubatiriza ko abantu niho rero uwo munsi barabica umunsi ugira kabiri iyi somene yose irarangira twebwe turibagiranwa ndibuka ngo ico gihe maze yo iminsi 4 nibwo abo tuvukana bavuga bati none muvukanyi wacu yagiye ko twabuze n'irengero ryiwe tuzamushakira he yarapfuye no kugira tumenye ko yapfuye tugire gute nibwo rigiteka yaje ku munsi ugira 4 nafashwe ku munsi ugira 4 abantu muri giteka ntabonzi baraje kujya baza batuzana amasabuni baraza bafungura imiryango yose jewe doko ntiyarazi ko mfungiwe muri cacumba nawe yaratangaye asanze ndi muri ico cumba uko we yarazi yuko napfuye ibazanyira akabeka ko tamuntu afungiweyo ego cyane gose we yaje gufungura imiryango yose kugira abereke ko ntaho bimiriwe barya barinjira rero nsubi nyuma gatoyi
uyu mupolisi yari yavuze ngo ni rigiteka canke CNDH no rigiteka ego niho baje amaze kwinjira hinjiye umukobwa muri mu cumba nari ndimwe akicinjira mu mukobwa yarandavye gutya mu maso agira ubwoba ati none se we kufungana abantu bantu tuzi dossier zabo we na wagizwe iki ndambwira nti je nta kintu nakimwe nakizwa banzanye hano kose ne kuvuga mu polisi ko yanzanyeho nawe ndamutanze nanje hanyuma ndambwira nti je banzanye uko nyene bashikiza hano ati ne wagirizwe iki nje bamfatiye muri kaminuza y'u Burundi ndiko ndatamunya kabiga witwa ngo iki nkivuga izajye wanje nitwa Manirakiza Mark uwo mukobwa yahise akora amosotsi avuga ati Manirakiza Mark ati umuntu yitwa Blessing Nduwimana uramuzi ndamuzi ni wacu mama w'umugabo wiwe avukana mama wiwanje ati none se barazi ufungiwe ntago bahazi ngo bazi ko wapfuye ndibuka ijambo nabasubije kuko ukuboko kwanje kwa gutanga kuja mu mashira fata akantu nkagira nkuku kugira ndakande mu mashira avemwo hamwe bari bagize bankwe kurushato ndambya nti nubundi babwire yuko nakiri muzima napfuye ntindindiye isaha yo gupfa niko nasubije umukobwa muri igiteka arambye ati none se bimeze bite njewe ndindiye isaha yo gupfa nabo tiko munsi barapfuye ate ahita sohoka hanze ahita hamagara sinzi ko afise nimero za grand frère wanje aramuhamagara amaze kumuhamagara amubwira ati petit frère wanje ndamubonye mugabo ahari amerewe nabi kandi ndamubaje ikibazo ukuntu amerewe nundi arambwiye yuko nundi yapfuye ari ndi isaha yo gupfa ati wera ukuntu wamwirukira nuko grand frère bayumvise yuko nkiriho ngomaho maze kuguma ngaho niho haci iyo somene birarangiye tuja mu isomene igira kabiri turayirangiza nayo kubera bagumye biruka kuri babandi bo gutariki 11 twe baratwibagirwa ku isomene igira gatatu nibwo nongiye gukubitwa naragiye nsohotse tugiye muri douche turagenda maze kurengana hariyo ahantu uca gatoyi maze kuhaca sanga aho umukobwa ngo bamwagiza yuko bamufatanye teni za gisirikare mu nzu ava mu Nyakabiga bamufatanye teni za gisirikare uyo mukobwa nasanze bashize akabaho hasi kari kudusuma dutoyi bakamushizeko aho kabaho umukobwa yarakubiswe ubona yuko no mu maso hatukuye ntawo namenye mugo bambwiye ngo kugindwi kwa gatogato mu Nyakabiga ya gatatu kugindwi noneho ndamusangaho dokoro ahita ambwira ngo ryama hasi yari afise ifunguruzo ngira zingana nk'ijana arankubita ashazana akantu ntazi ukuntu kameze nka courbe ntazi ukuntu kameze arakankubitisha mu mugongo ndumva yuko n'ubundi apfuye noneho mugabo wundi nkareba uyu mukobwa ambwa n'ubundi reka mfe n'ubundi yapfuye umukobwa amaze gushaka misumari nibwo mu nyuma waze kunkubita yambwira ngo ja muri douche hariya wiruka unda kwa musegundo umwe ndagenda nta nubwo nagize nkuku mpita nsohoka hanze sotse hanze sura muri kagasho ndakomayo iyo ari somene igira gatatu iyo somene igira gatatu rero ntabwo nayirangije hari nko ku munsi wa kabiri mu somene ya gatatu nja kuburana muri iyo somene nyene nja kuburana indani mwiperereza niho nagiye kuburana maze kuburana nagiye kubona ku muntu yitwa Save bavuga ngo umunyarutana naho nari nzijewe kandi amakuru naronse ndino bambwiye ko Save yapfuye bashaka kwaramwishe niwe yamburanije kuko muri documentation ntabwo uburana ahubwo barakwagiriza barambwira ndinjira mfise minote barambwira ati Mark tubwire ukuntu wisha polisi benshi mu Nyakabiga ukoresheje inkoho ndabwira nti nyakubawa je murandenganya ari Sava bimbwira atumva dufise amakuru yose nije murandenganya ngoke ngo ibyaha wagirizwa ngo ni bitatu ansome ca mbere yuko nishe abapolisi benshi nkoresheje inkoho mu Nyakabiga higira kabiri ngo naraza mu Rwanda ngo nkavuga n'abajene ngaha mu Rwanda nkabitwara mu Nyakabiga nkabwira ukuntu ngo
bashaka kugwanya leta. Igira gatatu ngo 72 ngo twabiciye ababo. Kandi 72 ntabwiye noze je kwindira kabiri ntari bwavuke ngo utari bwavuke byakozwe n'abavyeyi bawe. Barakwagiza ntuhakana. Byari mu caha wagirizwa cyane gose n'ubu biranditswe ntabwo nabibura ntabwo nigeze mbumwere kuri ivyo bintu. Urwandiko rufise ubwo rwandiko rwasigaye i Burundi kuko sinigeze mburana nagezeho nja kuburana mugabo birahinduka. Ego ico gihe amaze kubinyagiriza Save arambwira ati abwira umupolisi ngo musubize mu gasho subira muri ka gasho tuja mu isomene igira kane. Somene igira kane grand frère yahise arondera yarondeye kuntu yirondera umuntu ashaka kwinjira muri documentation ngo arabe kuntu bantorokesha canke bansova. Niho uwo mugabo wa Vincent Uwimana bashatse ukuntu barondera uwakoze mu iperereza hanyuma baragira gute baramubona. Bamaze kumubona yaraje muri iyo somene igira kane araza yicaye na bakazungu bose baraza. Je baza kumbwira ngo witwa Manirakiza Mark ninde ni jewe ngo ngwino bashaka minote nja kuburana mu isomene igira kane irigira kabiri. Ngiye nshitseho nsanga uwamfashe icegera cy'akazungu na kazungu n'uwo muntu batumye ntazi jewe sanga bose baricanyeho na polisi bandi. Nkihagera ndiko minote kazungu ijambo ya mbere yaravuze ngo aho kantu ngo akore kwiyo minote ngo ntaho kare budusigire kuri hari muri documentation naho nari kubasigira baratsinkurako. Kazungu afata ijambo ngo ni ushaka gufata igihugu cyo Burundi. Ndamubwira nti nyakubawa je nta nubwo nashobora kurongora igihugu cyo Burundi hijewe ibyo ntabwo nabishobora. Kazungu ngo tubwire ngo kuntu ngo wisha inzego z'umutekano mu Nyakabika. Ndabwira nti nyakubawa usivye ko jewe ndi umusivile sinzi no kurasisha inkoho nti ibyo ntwe ko arambeshera ahita abwira abo bicaranye ngo wumvise wa mututsi y'ubururi ngo nubwo wanamwica ngo ntashaka kuvuga ijambo na rimwe kwa tutsi y'ubururi nicaye ngaho goke ariko ntabwo mvi bururi navukiye mu ntara ya Rutana. Bon igituma bavuze ngo ibururi bazi ko intara ya Bururi ari y'abatutsi ni vyakira nyine bagumye bafatanya gutyo. Rero nyuma yaho wa mugabo afata ijambo uyo mugabo ntazi nawe sindamuzi araza arambaza ngo ni witwa Manirakiza Mark ni jewe ngo ko twamaze kumenya makuru yawe yuko wisha abantu benshi abapolisi benshi ubizi kwiki ntinyakubaho je nta kintu kimwe ndabiziko bamfatiye muri kaminuza y'u Burundi je nta kintu kimwe ndabiziko kuko naco niyagiriza. Niho mu nyuma uyo mugabo yabwira umupolisi ngo mubwire ngo waje kwishara ngo mutwara hariya ku kazuba ngo agaheruka kera ngo aje kuba yisha ku kazuba. Bantwara ku kazuba ndicaraho. Mu nyuma bansubiza indani. Isomene ya kane ntabwo ari bwarangire nayo niho nongeye kuja kuburana kandi irigira gatatu. Numva ijya mbere nijyo kwa Save irigira kabiri ningembere y'abakazungu. Irigira gatatu nongera gusubira kwa Save. Arambye ati rero ibintu tugiye gukora ni bimwe ni vyanyuma. Ati ugiye kutubwira yuko bino bintu uvyemera cyangwa utavyemera tukwandikira urwandiko uje muri parke kuburana hanyuma icyaha cyagufata bazagufunga bagukatire nikitagufata naho bazakurekura. Nibwo navuze nti yo mana wamfashije nkava hano hantu nubwo bankatira imyaka 50 mugabo nkava hano hantu hamereye gutya. Niho yambwira ngo ibyaha wagizwa nibi nimugabo je ntabwo ndavyemera nigije jambo namubwiye ntabwo ndavyemera ngoke ngo reka nkwandikire ngo uzaje muri parke. Yaranditse Save yaranditse mugabo je ntabwo yigiza mu rupapuro bansubiza n'ubundi muri kagasho ambwiye ko agiye kunyandikira nzi ko nzaza gutora urupapuro bakantwara n'imodokari bakantwara hariya. Ni n'igihe sinzi ko muvyibuka igihe ico gihe caronze bari bazanye abantu benshi bakabafotora bakabashira ibigwanisho mbere babashize ibigwanisho imbere yabo kugira babagirize yuko aribo bagize gute bateye amakambi. Haje nk'abantu ico gihe ndibuka hari 89 abantu 89 barabatondeka neza babashira n'ibigwanisho mbere kugira ngo babagize yuko aribo bateye amakambi. Je niho narindi
babashimbe ivyo bigwanisho rero bakaza n'abantu bavunaguritse mugabo kugira babagirize rero nico gihe rero maze gusubira muri ako gasho naragomyeyo isomero ya kane birarangiye ngiye mu isomero igira gatanu ku munsi ugira gatatu mu isomero igira gatanu niho haje chef de poste azana n'umupolisi ngo witwa Maniakiza Mark ninde ni jewe ko njene mu bazungu je nyene ni jewe ngo fata ibyawe byose nguze tugende ico genda nari mfise sinzapfa ndavyiba nari mfise ipantaro icitse ya jeans sentire bari baranayitwaye ko ntibashaka kwemera ko ufungwa na sentire ipantaro yose indoka mu mutwe ntagisokoza ameze nk'umusazi niho ndamugira mu chef de poste ntiyakwa chef de poste waje tukagenda ukonye ko atakintu kimwe mfise hano nta kintu kimwe mfise hoge tugende nibirenge gusa chef de poste aratwenga amaze gutwenga cyo ndavuga nti okay reka tugende arantwara amaze kuntwara antwara mu biro vyiwe ndinjiramo ngo Mark tugufitiye iki hano je mumfitiye identité mumfitiye na ceinture acarambye ati genda muri turiya dukarto rondera identité yawe aho muri twa dukarto hari identité nyinshi ngo je wanje yari yifuni agafuni couverture yayo yari ya permis de conduire yari yoroshe kubona irondemo ndayibura iyo umuntu baza kumwica bakuramwo identité yiwe bayikuramwo nta yari irimo ngo chef de poste ndayibuzemo ngo ufate nimero yanje ngo uzampamagara ku mutima nti nabona mvuye muno muri rudahera naguhamagara kubera iki ku mutima ndamubwira nti ngo genda ufate ngo urobe sentire yawe sentire yiwanje yariko akantu kabiriya nkuku nanye ndayibura arambye ati sentire nta citwaye wewe gira gute genda ufate ushaka yose ntago nari imbizi nafate iyo nshaka yose ko nuko maze namaze kumenya makuru nyuma kuko nyuma bagiye kundekura chef de poste yarambwiye ngo wewe wari wo kwicwa ngo kuko mu makuru twe twamaze kuyakura mu Nyakabiga y'ukwisha abapolisi benshi wewe ngo wagwanye ati re iranga muntu yawe ntabwo iri hano ngo irahandi hano ntabwo nigeze ndamubaza amakuru y'iranga muntu yanje yiri rero mu nyuma nibwo nafashe senti n'ubundi cyayifise mu rugo maze kuyifata nibwo yabwiye umupolisi bari ku matumba genda kuri bariyeri rya nyuma hariya nawe turasigara chef de poste ati wewe uze kumpa signale umbwiye yuko abapolisi hariya uri batekora mucunga tumurekure ku matelefone bakavugana noneho antwara ahantu hari urukuta runini nk'ugwimetero nabwo ko ari nk'imwe n'igice mugabo rusanzwe ko ma escalier nk'uko bagiye bacako bigaragara yuko batorokesha abantu hanyuma antwara aho hantu chef de poste akaguma avugana wawo ndari kwibariyeri chef de poste arambwira ati ngiye kurekura umupolisi akiri karagenda ati ngiye kurekura ikiza kubera inyuma ya clôture ntuzokimbaze ati kandi ntutaye mu Nyakabiga ati genda kwa mushiki wawe abari yuja ntuje mu Nyakabiga ati ko mu Nyakabiga nubundi baragukurikira umva rero systeme yuko bakurikira abantu iyo barekuye bagukurikira baje kukwica mu rugo jewe numva vuze mushiki wanje mu Ngagara noneho amaze kwimbya nkuko ndavuga nti bya bintu biri seriye niko yambye ati rero ngiye gutorokesha nuko bavuga na umupolisi ntagirwa ko hava kwica nico kintu cambere caje muri jewe akimbwira nkuko nabonye ko bagiye kunyica nabonye ko bagiye kureka ngende bahite bandasa kuko ico gihe mwibarabara nta musivye numwe yahaca atari abapolisi imodoka z'igipolisi nubundi kwari gupfa navuga nti nubundi ndabizi bagiye kugira banyice sinigeze niyumvira yuko ari kuntorokesha niho bavuga no umupolisi ngo murekure barandekuye mitanurira kuri ya escalier nabwabo babare mfise bwosi nurira ngo inyuma caniruka muri katedrale Regina Mundi ico gihatwara padiri mugira neza Emmanuel ko ninjiye nsanga abakirisu bagiye bariko barakora amasuku mu isengero bakimbona ipantaro yaracitse meze nk'umusazi baja kugira padiri ngo tubonye umusazi ngo yinjiye mu isengero padiri mugira neza zariruka akimbona ni padiri mbabara je mvuye muri documentation mbabara umpisha
padiri agira ubwoba nawe mugira neza aja gufata imodokari kugira ankure muri katedrali. Niwe muntu ntazigera nibagirwa padiri mugira neza Emmanuel, kuko niwe muntu yancanye mu muji angurira ipantaro, angurira n'ishati na twaturato bita udupantufure, atungurira nambara no mu modokari. Ivyo nari nambaye byose ndabisiga mu modokari. Arambye ati ndakujane he intwara kwa mushiki wanje, mbandagiyeyo. Maze kujayo ntago nari mfite ubwenge, arantwara yo maze gushikayo kumva ijambo ntago nari nshaka gusubiza. Ndagenda nabwiye nti munye kantu njyama. Ndagenda ryama ntago naryama, maze arahanyereka, maze kuhanyereka ntibigeze baza kumvyura, ahubwo bukiye mu gatondo navyuwe n'amasase bariko bararasa amasasa aho hantu twari turi. Urusase rumwe ama ekra afata uwo mwana wa mushiki wanje ruramufata gutya. Ndavuga n'ubundi baje guhiga jewe, n'ubundi hano bari ko arahiga jewe n'ubundi. Niho nagira ubwoba, bimaze gucureha mbwira uwo mushiki wanje, ndambwira nti wambabariye ukampa lift ukantwara ku Musaga, wabukoze ko sinashaka kwideplacer atayidentifise, wambabariye ukantwara ku Musaga. Ku Musaga senzi yongiye kuja mugo nabone ko ariko arampiga ahantu hose. Niho yambwiye ati use Mark ugomba kuja hehe, tubwira ahantu ugiye kuja. Ndambwira nti ahantu ngiye kuja je mbabarira muraza kuhamenya. Ndagenda nshitse ku Musaga, sinzigera nibagirwa nafashe akabagi kanje karimwo utupapuro dukeyi, kaba karimwo niki na Bible niyo nari mfise, Nouveau Testament. Iyo Bible ntabwo nayitwara yuko nkunda ijambo ry'Imana birengeje, ahubwo kwari kugira amaso yanje ndayagumize muri Bibiliya ntihage umuntu ambona mu maso, ko ntacu nari mfise cyo gihe. Hanyuma ndagenda, noneho barankatishiza itike njya muri Memento irantwara, ntabye tugende mu Rutana. Shika mu Rutana, ndagenda mu Rutana, twahagaritswe mwijenda bakimpagarika, baravuze ngo mwese amaranga muntu yanyu mushire hejuru. Nkama nicaye n'umukobwa yari umunyeshuri, yarafise carte d'étudiant niranga muntu. Iyo carte d'étudiant yari nini yari yayifunitse. Ndambye nti wambabariye, bakivuga abapolisi ntiwambabariye ukayimpa je nta identifice. Ahita arayimpa, amaze kuyimpa ngo nanje nza ngira gucya mu bandi. Goke ngo mukomeze mugende. Turagenda gushika ku Birongozi. Ndahagera ku Birongozi. Maze kuhagera nsanga umushiki wanje yaje kuntegera. Amaze kuza kuntegera hari akabare banyweramwo, niko bari bantegereyemwo, bari kumwe n'umudamu wa BP Rutana. Hanyuma jisho nakoze n'igiki, naricaye. Ico gihe nubwo nkunda gacupa ntabwo nashaka kunywa Amstel. Iyo Amstel nashaka kuyinywa nkaca mvomisa, bakama brochette nkavomisa kubera nari numva mutima wanje hatameze neza. Ico gihe twicaye nkuko umupolisi araza, umupolisi mukuru araza abwira uwo mushiki wanje ati ni wa musaza wawe atego, ati nubwo ubona ari hano muriko muramugurisha bashaka kumwica umwanya ware wose, ati raba hari yahirya, ati utwa documentation twa Jove yamaze abantu mu Rutana, ati ngurya aho yicaye, ati nawe uri kuramuzana ngaha kandi bari koranamuvuga, ati mukure ngaho yo muntu. Ubwo nyene direct duhita tuva aho hano ku Birongozi tuja kuri centre ahantu bita muri quartier ni quartier sociale. Turajayo, tumaze kujayo nararyamye, ndaryama buraca. Naryamye nk'imisi ishika kuri 3 ntazi ukuntu biko biragenda byose. Mu nyuma nibwo numvise nkumbuye ka Amstel, ndavuga nti reka ngenda ahantu ndako nafataho kamwe. Ndagenda ngiyeyo, w'ibyago biza kuzira ndakenda nicara mu kabari kujya kuna abapolisi y'u Burundi babicaye bafise n'umwambaro, ngisha mfise Amstel nkiko ndayinywa. Amstel igezemo hagati habayica abapolisi hirya yanje benshi batari bake. None muri ba polisi nta rimwe twari tuzinanye, mugabo havamwe umupolisi umwe ntari nabonye, araza akwita amaguru hasi gutya, yagira gutya ngo aza anyegera ngo Mark ngurashiruka nka kera ngo hunga bagomba bagufate. Umva ari systeme kugira ntibamwumve ibyo akarambwira ngo ngurashiruka nka kera ngo hunga bagomba bagufate. Ico gitwa twicaye n'umuntu yavuye mu gisirikare
yakora muri Burende atorotse kiya gihe c'amakambi ariko twicanye mugabo ntamuzi jewe ariko aranyibwira bitambwira wa muhungu uyo muhungu yava imuzi ndambwira ni wa muhungu we bagiye kudufata je ndagiye niko nagiye ndamusezeye umuntu azimurutana hano bita muri Zanzibar impande kwa Rufogori niho nariko ndabinywera naciye nca ahantu nasize mwirimwo hagati cyane ku rukuta ndagenda simbira mu biharage nja kuri parking mfata imodokari tumwe bitaho kagongo tunkora muri Sosumo kankora muri Sosumo maze kugira muri Sosumo ikintu nari ngiye gukora n'igiki ningiye kuraba mu sirikare w'iwacu abari yonja muri brigade maze kuja muri brigade uwo musirikare nyanyoreje komanda yarambwiye ati wowe nimbuje hano ntabwo bishoboka atabwo subira Bujumbura uje kugwana nk'abandi kuko hano bazakwica nabi nibagufata ico gihe nyene uwo musi nyene ndahagera mwisosomo niwo musi yambwiye ati hari imodokari izaja ibujumbura ejo konvoyi wanje izaje ibujumbura muzagende bujanye ndamubwira nta kundi ntaco nagiye muri kabine iyo modokari ya pick up ya gisirikare barantwara ngera ku Musaga murahazi kwitaba karakabare hariho kivico gihe n'abapolisi ndageramo maze kuhagera naricayemwo nayicaye ahantu muri farmasi y'umukobwa w'iwacu aranze Imana maze kunza Imana bwenge buragaruka ndampamagara mu motare wo munyakabige twa Aimable waje ukamfata aha ku Musaga wabukoze nakubwira wo ntwanda kwishura Aimable abaraje ndamubwira nti ntwara kwa Katene Mawobori ku Mutanga Sud kuri Chemark abariho ntwara niho Aimable yambwiye ati nta kibazo arantwara amaze kuntwara ndagerayo maze kugerayo ndibuka ko nahageze hakiri kare sinibuka isaha mugabo hari avamiti hanyuma maze kuhagera sanga umugabo Mawobori Katene Mawobori ariwe Mark ndamusangaho Mark aravuga ati uracari muzima ati bari batubwiye ko wapfuye ndambwira ndacari muzima unose ngo nta hantu bigeze bagusinzikaza ntacu mugabo ndi muzima niko ndavuga amajambo hari witwa Christian ajejure ukitema muse DDFDD kuntwara ya nkuru nziza sinzi kwa kihari ntago mbizi navyo Christian yarajejure ukitema muse DDFDD Christian nkuru nziza yarahari nawo baraje hazana Giswaswa ni Evrard Giswaswa hazana Edward Nduwimana baza muri ako kabare basanga ndi kumwe na Mark umugabo wa Mawobori umugabo wa Mawobori amasantima n'ibicama emotion aravuga ngo wabonye ngo wa mwana wacu ngo bari bafashe ngo ibamure ngo twamusuye kumubona Christian we yafashe ijambo ngo abahungu ngo mwamukina n'ibintu mutazi mwebwe ngo muri ko muragwanya ngo intwaro ngo za CNDD-FDD ngo mweko mwatwaye igihe kirekire ngo harugeze bagwanya ndamubwira nyakubaho je ntabwo nigeze ngwanya nahubwo je narafashwe gusa bisanzwe ntabwo nigeze ndabigwanya ivyo bintu kandi mwe namwe murabizi Evrard Giswaswa aratwenga acamubwira ngo bashanga ngo genda ngo bagohe pole agenda barangurira akantu niho rero Mark yahamagara Mawobori ariwe mama wanje nita mama wanje kuko yaramfashe ibintu byinshi aramuhamagara ngo Mark namubonye ngo ntabwo yapfuye Mawobori ari ngaha mu Rwanda ahita amubwira ati wamfashije ukarondera ukuntu yaza mu Rwanda nibwo Mark yatanguye amaparametre ndamufasha yogira nushoye guhunga ngire gute niho yamaye itike yarampa amafaranga y'itike arayampa hanyuma jewe ico nakoze n'igiki ntamubwiye nti jewe ngiye kuja mu Rwanda mugabo sinzi ko nzogerayo ni kuko nta cyangombwa afise na kimwe kinyemera kujayo niho Mark yambwira ati nta kibazo wowe gerageza kushobora uwo musi nyene nahagera niwo musi nategura guhunga gihugu niho bukiye mu gatondo uwo musi nyene grand frère namuhamagaye
araza ndamubwira nti rero je sinzi yongiye kuja ico gihe impunzi zaje muri Tanzania muri Congo zikaja n'ahantu hatandukanye ntumbi nabwira grand frère nti jewe ndi ngaha kwa Mawobori wamfashije ukanzanira utuntu dukenewe ukama n'amafaranga makeyi grand frère araza arampa amafaranga hanyuma mu nyuma ndamubwira nti je sinzi yongiye akambaza sinzi yongiye ho sinenzi yongiye nanje ubwanje mu nkavuga nti kuja muri Tanzania ntabwo nabishobora kuja muri Congo ntabwo nabishobora reka nje mu Rwanda hoho nigeze kubanserukira igihugu mu kwiruka hoho no bamfise ko nobanzi niho naja nafata imodoka ari mu gatondo wa motari nyene ntwara kwa Siyoni nkwaye kwa Siyoni ndagenda sanga aho umukobwa yize kuri Lac Tanganyika Université ndamubaza nti wamfashije ukambwira imodokari badahagarika mu nzira akaba ari yo njamo ko ico gihe ntaranga muntu nari mfise arambye ati genda muri otrako ya leta volcano baragufata genda muri otrako ya leta nahise mfata otrako ya leta ndinjiramo turaza tugeze turagiza turarengana iwabo w'abantu bakunda guhagarika abantu tuharengana turagera basiyo kuduhagarika turenganye mu Kayanza tugiye kwegereza Ingozi nigwa waduhagaritse bakiduhagarika umupolisi arinjiramwo aratureba mu maso ahita avuga ngo mbona abanyarwanda bose sinzi impamvu nanje sinzi ico bivugiye ico gihe turakomeza turaza tumaze gushika mu Kirundo nibwo bavuze bati none aba ko turarushe muje gufata ikintu cyo kunywa hagiye turasohoka nk'abandi bantu nja mu kabare mfata akantu ko kunywa umutima uragaruka none ndabaza umuntu turi kumwe none kuva ngaha gushika kuri frontiere hasiga umwanya ngana gute arambye ati tuza nabahageze numva ubwo waburantekeye umaze kunteka ndavuga nti ntago nshaka kuja aho hantu jewe reka ngume hano noneho umwanya urangira umushoferi akaragisona ngo muze mwinjire barinjira abandi bantu bose je ndakakwinjira ndabwiye shoferi we nugende nta kibazo jewe ndasigara hano sinakwisha amafaranga ushika mu Rwanda we nugende ntayo nsubiza shoferi baragiye amaze kugenda cyo cakwikiye n'igiki ntagumye aho hantu ndondera ahantu abantu twoshaka kuvugana kwa ntaho narinzi niho nabonye umupolisi yambaye teni mbona n'umusivile bicaranye hanyuma ndagenda babwira nti ntagacupa karyoshe ni nk'umuntu ari karitanye ne mvuga nti nubundi hano ntaho nzi nubundi aza gupfa ni agacupa karyoshe ati karyoshe ntibabampereka mekamo ndabagurira none we ndabongera nakandi kwa nari nshonje nkomanda naka brochette rero hageze mu masaha 10 n'igice nibwo naronde kuntu mpanga wa polisi ndababesha ndabwiye nti rero mumfashe jewe mushiki wanje yansabiye akazi ikigali igisenyi ko mu ruganda rw'inzoga rero kandi yambwiye yuko sambira nzoba ngejemo dossier nimwamfashije ko nabuze umwanya kuja muri pafu konde cyangombwa mwamfashe nkashika mu Rwanda nibwo bambwiye bati ufite amafaranga nta kibazo ngo turagufasha baci bambwiye ati baci baza guhamagara taxi nura muri taxi ndinjiyemo turagenda nta naho nzi yo tuko turaje tujyana nimbara ahantu ngo marembo ntaho nzi tumaze kuhagera taximani baramuhagarika turahagarara tuvamo twese ndishura nishuye 2500 kuri iyo taxi hanyuma kora barapo yari umupolisi n'uwambaye civil ndavuga nti reka jewe ndakwishura arambye ati rero ko je ntaguherekeza sinambaye teni reka wewe mujane wambaye teni abari wagukingira wa wundi asubira inyuma ndamuha amafaranga 5,000 aragenda ati uyu naguherekeza yambaye teni n'inkoho aramperekeza ishamba twaciyemwo ntaryo nzi nanje nuwanarimbaza ntaryo nzi turagenda turabandanya arambye ati umuntu aza kuguhagarika muri yino shamba ntuze kuvuga je ndisobanura twaragiye nkuko yabimbwiye sanga abahungu batatu ikintu yakoze umupolisi yagize ngo nta kindi yakoze turabandanya turagenda turashika ahantu kuri zone abapolisi batarenganaho y'u Burundi n'u Rwanda umupolisi arambye ati rero ahantu tugeze ntago ndaharengana ahubwo wowe reba amatara hariya ati hariya ni mu Rwanda ati wowe ugende ntihagire umuntu aguhagarika
uza kuhasaga abasirikare ubabwire ko uhunze ku mutima nanje nti urakoze n'ubundi ndahunze ntuko cyamfata nkura mu mufuko nawe ndamuha 5 yisubirira inyuma mugabo nkagira ubwoba yuko namuva impande aza kundasa nagendagira zigizage muri iryo shamba ndagenda shizeho barampagaritse nkuko bayabimbwiye abasirikare barampagarika ati hagararaho urinde nje ndahunze ngo ivyo bise ngo mu gikapo niko bambwiye mu gikapo nibiki nabwiye nti harimo utupapuro twanje ni pantaro imwe nta kindi kirimo ngo muri kumwe namwe turi kumwe ngo nuze ndabashikiriye ikintu bakoze namaze nk'iminota nka 10 bariko barandaba mu maso atakino kimwe bambaza barandaba barambwiye ati uzanye nande muri ryashamba ntindumwe je nyene ati niwe wizanye hajya nje ndumwe byagenze gute nje ndahunze ngo ke ngo tubwire ko byagenze ndabibabwira byose ya ngo muru ngo pole sana niko bambwiye ngo nuze wicaye ngaho hashitse mu gihugu cawe nicara muri bo maze kwicara muri bo bagira ikigongwe barambwira ati none se kusanze abandi babatwaye mu nkambi wowe nzanti kwica ndabwira nti afande ko nashitse impande yanyu jewe ntaco ndi bube namaze gukira ibisigaye nta kibazo ndamubwira none se nimwamfashije ko mfise mushiki wanje ari Kigali mwamfashije mukamumpagarira bita ndamuha nimero za Bob ndazimuha arambwira ati Mark baramuhamagara bati dufashe abafandi baramuha ati dufashe umwanzi aje kugamara igihugu cy'u Rwanda Bobo ahita saranga urumva ngo aravuga byinshi urana abagore kuntu bameze aravuga ngo umuntu ngo avuye muri documentation mubabarire ngo ibiki nibiki mu nyuma nibwo bambwiye ati tuza ati turamufise ntaje tumwagiriza atahubwo tubwira ahantu twamugeza nibwo yababwiye ati mushikane Nyabugogo bara nitike niyo bari inyishuriye ryose bari inyishurangira Nyabugogo hamageze Nyabugogo Bobo n'umugabo baza kumfata hanyuma ndashika mu rugo rwabo aho batuye ndicara yego hanyuma maze kuhagera Bobo yararize maze kurira mugabo ntaco bihindura umugara amubwiye ati none se ko wari wumvise ko yapfuye n'ubundi urayizwa niki ko mubonye ari muzima uri kurizwa niki nibwo umugabo wa Bobo yambwiye ati twigendere turagira mu rugo ndabya munyeka aho ndyama nararyamye ikindi kintu ntibagirwa ico gihe maze gushika muri iyo nzu buke bwaho hari nka saa 3 zirengaho gatoyi ntunabonye ikindi kintu cambayeho niyumvira yuko namaze kuba nabi mu mutwe nararyamye hanyuma ubwo usagiye saa 3 umwana yaravyutse maze kuvyuka aja muri saro cyo nanje ndyamye hanyuma nanje sinamenye byuko byagenze naraguye hasi kandi ntasinziriye ndagwa hasi umwana aza kubwira mama we aramubwira ati tonto araguye aza ariruka basanga ndicaye Marke nibiki ibi nibiki bikubayeko nanje ntabwo mbizi ntavyo nzi nanje wimbayeko aturaguye hasi ndaguye hasi umugabo nanje ntavyo nzi warusinze ntabwo nayinsinziriye abagore nuko ahita hamagara mama yarakiriho ahita hamagara mama wanje aramubwira ati yaranse kubibabwira burya baramaze kumwica nabi yamaze kurangira ati yabaze kuba umuntu atuzuye mu mutwe niyo jambo yavuze nuko ndahabaho hantu mugo kubera kwigunga ndavuga nti kuguma ngaha abandi bari bagiye mu kazi ntako nabishobora reka nje kuraba bene wacu bari mu nkambi ya Mahama hanyuma niwe dusanga ivyumviro mwebwe mugabo ko ari ku mutima ntimwe mwibereho ukoje kanje gusanga ivyumviro n'abandi tuvyumva kumwe nuko bitanja mu nkambi uko ndashiye mu nkambi abandi muzima Mark waraburijwe igufa uno munsi wifuza ubutungane wumva wifuza iki yego murakoze kumbaza ico kibazo jewe ubu sinifuza kwihora kuko ntaco byamarira igihugu ntaco byanamarira nanje ahubwo nifuza ko ubutungane bwakora kugira abo bantu bakora ibya nk'ibyo
bagitunze ibintu bashobora kuboreza igufu umuntu ataco bamuhora. Je nifuza yuko ukuri kwaje habona ubutungane bugakora. Iyo wiyumviye wibaza ko wiyumvira ko waziziki Jewe ico niyumvira ndabisanishe n'ivyo banyagiriza, nazize uko naremwe. Nazize uko naremwe kuko banabimbwiye kuko nta muntu ashaka kwagiriza ikintu cyo 72 utari bwavuke. Biragaragara neza yuko bampoye ubwoko bwanje, bambwira ngo ndumututsi, banabimbwiye ndi no muri documentation ndani banabimbwiye. Nibaza ko ahanini arico mpogwa. Ikigira kabiri no bampogwa nuko naba muri quartier yabereyemo ibintu bibi, nanje banyita umuntu mubi cyane gose. Ego nico numva bampora kinini. Mugabo ahanini yagiye hagaze yuko bampoye ubwoko ko baranabimbwiye yuko bamaze kubwira ngo ubwoko ngo batutsi bibururi, urumva ico bagomba gusanisha nico bampora. Ego Nonega Marco, urumva ko bishoboka yuko abarundi babana mu budasa bwabo, abahutu n'abatutsi? Cyane gose je ndavyifuza, mu vyifuzo byanje ndumva yuko bobana, mugabo tukarengera ibintu byose bidutandukanya, kuko nubundi ivyo nitwabigumana nta kazoza k'igihugu kahari, ahubwo twabana nabo bantu bose kuko Imana yaturemye kumwe. Usibye yuko ari abantu bariko bashaka kudutandukanya n'abandi ngo ujya n'umutusi ujya n'umuhutu. Je ndifuza mu vyifuzo byanje ndifuza yuko twabana kandi twabana mu mahoro, tukubaka igihugu cacu. Yego. Warigeze witura sentare zaba mpuzamakungu canke izo mu Burundi zo nta baciye uhunga? Hari igihe warosuga umuntu witura ukiuha wizera ko ubutungane buzotabwa gukora? Naho nigeze nitura kuko nta bushuzi nari mfise, kuko sa n'umuntu yahungabanye, nabuze ahantu nagera kugira je nitura ubutungane, kuko ivyo bankoreye nivyo bariko barakorera bene wacu basigaye aho hantu je navuye. Nivyo hari n'ikindi ntavuze, hari n'ibinogo bibiri biri hepfo, je n'ubu nashaka kuja kubibereka ndonse ubwo butunga muri documentation. Hari n'ibinogo bibiri vyama bifunguye buri gihe. N'ubu je ndose abantu bashaka kuntwarayo navyerekana aha aho biri. Rero nta muntu ndabona ngo amfashe je nitura ubutungane, mugabo ndifuza yuko ubutungane bwantunganiriza kuko biteye n'isoni cyane gose. Yego. Murakoze namwe cyane gose.